Ishengero Faith Miracle Center FMC mu mfunyafunyo ryafashe ya mbere mu korora inkwavu. Nta kundi ne Pomsen ajeje iterambere mu bwo rushengero amenyesha ko uwo mugambi bawutanguje mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi ya leta, kandi ko amashengero akwiye gufata ya mbere mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere kugira ngo ubundi buze bushike kuri ya mbono kazoza yuko Burundi bwabwifashe mu mwaka wa 2040 mu mwaka wa 2060 ukaba buteye imbere. N'umugambi w'ishengero turiko turatunganya mugabo cyane cyane mu gushira mu ngiro akamo ka nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ko ahimiriza abarundi twese korora inkwavu. Rero twashe duhitamwe uwo mugambi mutangura korora inkwavu kubera cyo kintu twabonye gishobora kudufasha ko dushobora guteza imbere aba Kristo b'ishengero, ariko cyane cyane abafise amikoro make. Nk'ishengero twashatse kubanza kuzorora kugira ngo bikunde uburyo abashobora kuzozorora canke abo dutegekanya kuzodifashisha kugira bazorore. Ubwa mbere babanze babe babona aho bikoregwa, babone uko vyunguka, abakeneye gukurikirana inyigisho zavyo uburyo bigenda. Izo nkwavu zikaba zubakiwe mu buryo bwa none, aho dushobora kuronka aho dusamira akayaga canke aho zinyegeza iyo hakanye. Ko n'umuntu iyo aryamye hariho umunsi umwe ushobora gusanga wifutse n'undi munsi usanga utifutse. Niyo ntumbero yatumye rero tuza ngaha turubakira inkwavu, twubaka sinzi ko no bivana bako tuzubakira nka chambre na salo. Ofete turategura ahantu hashobora kuba hari ubushuhe, turategura n'ahandi hantu hashobora kuba hari akayaga, kugira ngo uko dusanzwe dufashe inkwavu kugira hashuhe canke hakanye, ubwo nyene rugira uburenganzira bwabo. Wumvise rukeneye kuba hakanye ruze ngaho hari akayaga, wumvise rukeneye kuba ahantu hashushe rugende hariya mu kindi cyumba c'inyuma hari akajyango gato rushobora kujayo kumva hashushe. Kandi niyo hageze ko ruvyara ntizikunda kuvyarira ahantu habona, bica biba byiza ko zica zigenda hariya inyuma zikaba ariho zivyarira. Uwo mugambi ukaba watwaye amafaranga arenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Batanguje inkwavu 15, inyuma y'amezi 6 aheze batanguye uwo mugambi bageze ku nkwavu 56. Hambavu yaho harapfuye inkwavu zitari nke bitewe nuko ubuhinga butari bwagwire. Bitewe nuko izo nkwavu ziriko ziragwira ku murindi udasanzwe, ubwo rushengero ruriko rurubaka ikindi kiraro kizororerwamo inkwavu zirenga 105. Tuma twariyumvire ko twoshira haha hantu hagutse, icambere kimwe n'umuvuduko zigwirako. Mu minsi mikeya tuzozizana ngaha. Tumaze kuzizana ngaha no kuvuga ko zivyaye rimwe gusa, zirya zose zikuze mwabonye zirimwo harya zose zirafisa amezi, zivyaye rimwe gusa navuze ko tuje twubaka n'ahandi ahazoca haba hato, kuko urukwavu zirya nkwavu wabonye zirya z'ubwoko bw'ikirundi tworoye, no kuvuga ko uruvyaye nke za nyuma ruvyara 5. Nuvara ko hariho uruzirenza 8, 10, 12. Urumva yuko vyoroshe yuko namba zivyariye rimwe ari 5 ko bishobora kugira. Urumva havyaye rero zishika 20, 30 inzu zica zibanke. FMC rikaba ryahisemo korora inkwavu z'ikirundi kuko arizo basanze zirinda ingwara cane. Ivyo gusa bariko baragira ubushakashatsi bwo korora inkwavu zivyarira mu kuzimu. Muravye inyubako uko imeze murabona ko hari ahantu hari hasi hari bibonekana kumenga ntihubatse, urabona ko hatanugaye. Aha twaharetse uko kubera tumaze gushiraho inkwavu ngaha hariho ubushakashatsi tugomba kuzokora kugira turabe ko dushobora kuhatungira za zindi zisanzwe mu kuvyara zitegezwa kuvyarira mu kuzimu. Turabe ko dushobora kuzishiraho, tuzohategura neza cyo gituma twahasigaje kugira ngo tuzeze tuhakorere ubwo bushakashatsi turabe ko bikunda. Pomsen amenyesha ko urukwavu rufise akamaro kanini cyane. Inkwavu ziratanga umwavu. Inkwavu zirata amaganga yazo aha turacyari ko turubaka, mwabonye hajya twahereye ko hari mireko. Aha naho ni mireko tugomba kuyishira ko vuba vayo ko tuyizanaho. Ajya amaganga yazo turayareka tukayabika. Hariho ibintu bimwe bimwe afasha mu kuvura ibitungwa, mu kuvura ibitegwa, mu gufumbira, na zisanzwe zifise n'amase yazo. No kuvuga rero iyo umuntu azoroye nagomba gutera kama nk'abantu babarimye. Byo bavyiza umurimyi akigora agatuma tunga n'inkwavu na 5 muhira kugira zimufashe kuronka ifumbire. Ico ni cyambere uca wunguka. Kandi turavye ku kuntu hari gihe usanga abana kugira ngo baronka akanyama, uravye ikiro c'inyama ayo kigezeko usanga hari gusanga atari kirenga. Mugabo ucunze inkwavu bisigura yuko ushobora kurya inyama cane mu gihe ubu zikunda canke wumva uzishaka, kuko zikura n'ingoga, ni inyama ziryoshe. Urashobora kuronka inyama urya bitagoranye.
ikigira kabiri uragurisha ukaronka amafaranga. Nepomsen ahanura aborozi b'inkwavu kwama bitwararika gukurikirana amagara yazo. Ikintu ca mbere rero urukwavu rukeneye gukurikiranirwa amagara yago. No hanura aborozi b'inkwavu cyangwa ushaka umworozi w'inkwavu ko yorondera umuganga w'inkwavu, umuganga w'ibitungwa azi kuvura neza inkwavu kugira ngo abe azarazikurikirana kazarabona uko abonye hari ikintu gihindutse akabwira umuganga. Ico kirafasha ko zishobora kugwira kubera inkwavu iyo zidakurikiranwe mu kuraba mu bijanye n'amagara yazo ni hajya nakubwiye ko zishobora kuvuka ugasanga ku munsi umwe urashobora kugura nk'inkwavu zirenga 10 ku munsi umwe. Mugabo iyo umuganga ahaje umuganga akaba zikurikirana na cyane cyane hakaba gukurikiranwa ivyo zifungura ko zijya ubwatsi bumeze neza butakanye, namba ubwatsi buba bwahiye bwanyagiwe no kurondera ahantu babushira bukumuka zikaza kuburya bwumutse. Iryo shengero rikaba rifise abahinga mu bijanye no korora bashobora gutanga inyigisho haba mu korora canke mu kubaka uburaro bw'inkwavu. Nifuza kugira icamenye ubwa mbere aha mubona turi hariho ishengero rimwe ryo mu mashengero yacu rikorera ngaha. Nk'abo baba baherereye mu Maramvya babajije ati ahantu hakorera ishengero FMC Faith Miracle Center bagashikira abarongozi baho. Hama ababa handi hantu ishengero FMC rifise icicaro gikuru hariya Ikarama aha bahita ku Karriere ni ku mutumba wa Gatunguru Karama aha haruguru gatoya ya Presidence. Aho nahone urashobora kubaza muri make mu Burundi ahantu hari amashengero za Cibitoke za Gatumba aho hose navuze ushikiriye abarongozi b'ishengero barashobora guca bakorienta kugira ngo usigurirwe canke uronswe ibyo bisanzwe biriko biratangwa muri ico gihe. Nepomsen atera kamo ayandi mashengero ko nayo yo kujukira korora inkwavu kugira ngo aterere mu iterambere ry'igihugu anaterere mu gushira mu ngiro imigambi ya leta.